umunezero nangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike, aho udukurikirana uherereye hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru. Mwe mudukurikirana muherereye mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, umugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabakengurukiye kandi nanabakaze. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru cyane cyane aza kugaruka kuri politike y'igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe benshi bakunze kumva bamwe mu batwara igihugu bavuga bati caratuvunye. Ibi vyose bakabivuga bashingiye ku ntambara bagiye baragwana kugira ngo habeho ya masezerano ya Arusha. Aya masezerano binavuga ko ariyo yo barateje indyane mu bategetsi mu mwaka wa 2015 ubwo umwisi Petero Nkurunziza yagira yongere ikiringo ca gatatu, we kuko yavuga ko ikiringo ca mbere atagitorewe n'abanyagihugu ahubwo yatowe n'inama nshinga amateka ndetse n'abakenguza amateka. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru. Muraza kumva tugaruka cyane kuri Godefroid Niyombare ndetse n'abandi basirikare batandukanye harimwo Jeremy Ntiranyibagira, Colonel Edouard Nshimirimana, Major General Major Sirenda Yirukiye, hakazamwo Leonard Nyangoma ndetse n'abandi batandukanye, kandi harimwo na Agatorwasa, Hussein Najab ndetse n'abandi batandukanye, harimwo na Gahuturemi. Ni vyinshi tuza kugaruka ku gusa. Imbere ko tugaruka kuri ayo mazina mpejeje kubabwira, reka dutangurire ahanini ku vyabaye mu masezerano ya Arusha kugira ngo benshi muze gusobanukirwa neza ivyino nkuru. Ni mu gihe imyaka 24 irangiye hasinywe amasezerano ya Arusha yo guhagarika intambara hagati ya leta n'imigwi yayigwanya ico gihe. Inyuma y'intambara yari maze imyaka 10 iba mu Burundi, intambara yatanguye kuva mu mwaka wa 1993 yahuza leta y'ico gihe n'imigwi yagwana ariyo CNDD, FDD na FNL Paripehutu, biturutse ku njyane za politike. Inyuma y'igandagurwa bunyamaswa ryanye n'icubahiro Melchior Ndadaye uwari umukuru w'igihugu yari yitorewe n'abenegihugu muri uwo mwaka wa 1993. Ni urupfu rero rwakurikijwe n'ubwicanye mu gihugu cose. Iyo mihari nk'uko nari mpejeje kubabwira harimwo CNDD, FDD kuri ubu ari uramutswe igihugu ndetse na FNL Paripehutu yagwanye ubwo butegetsi, ivuga ko ivuga ko iriko iharanira amahoro na cane cane mu gwabuza intwaro rusange canke se demokarasi. Abarundi bari bajeje kwakwa biturutse ku rupfu rw'uno nyakwigendera President Melchior Ndadaye, urupfu rwagirizwa na zimwe mu ndongozi zatwara ico gihe. Ayo masezerano ya Arusha niyo yatumye imigwi yagwana na leta y'u Burundi ihurira ku meza y'ibiganiro kugira yahagarika ingwano. Na amasezerano yasinywe ku igenekerezo ya 28 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi bibiri imbere y'amakungu. Ni mu gihe ibiganiro vya mbere vyo guhuza iyo mihari na leta vyari birongowe n'umuhanuzi Mwarimu Julius Nyerere Kambarage. Nyuma yaho aza kwitaba Imana bitararangira, nibwo rero ubukurikira vyaciye birongorwa na Nelson Mandela wahoze atwara igihugu ca Afrika y'Epfo, maze amasezerano ya Arusha araheza arashikwako. Bimwe mu bintu vyatewe ku mukono muri ayo masezerano ya Arusha ku migwi yagwana na leta harimwo ivyo guhagarika intambara vyihuse, kugabana ubutegetsi, kuvanga igisirikare n'igipolisi vyari vyiganzwemwo n'ubwoko bumwe bw'abatutsi. Nako kandi hafashwe ubwoko bwose buserukirwa ku bice bingana 50% mu gisirikare n'igipolisi. Nako kandi hafashwe ko mu ntwaro abahutu batwara ibice 60%, abatutsi bagatwara 40%, abatwa batwara ibice bitatu vyari ivyongeweko. Mu nama nkenguza amateka naho vyavuzwe ko ubwoko bwose bwatwara ibice bingana ari vyo 50%. Nako kandi ico gihe hashizweho imigwi yo kuvugana ukuri no kurekuriranirana ku mabi yose yabaye mu Burundi. Ibi akaba ari vyo vyapfunitswe muri ayo masezerano ya Arusha.
Inyuma yaho rero bamwe bavuga ko CNDD-FDD ifatiye ubutegetsi, hari bamwe mu bagwanyi bagiye barigizwe inyuma nk'aba bahoze muri FLN Paripehutu, benshi bakibuka kimwe mu vyiswe safisha. Uyu akaba ari umugambi wabaye waguyemwo aba FNL benshi, ndetse ivyatumye na Honorable Agathon Rwasa ahunga inyuma y'amatora yabaye y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ni vyinshi rero tugiye kuza kugaruka ko muri ano makuru, inyuma yaho tubabwiriye ibi vyasinywe mu masezerano ya Arusha. Hari benshi baza koko nimba aba FDD aribo bonyene barwaniye Uburundi. Ni mu gihe kandi iyo umuntu yumvirije ingene abatwara igihugu bavuga uwo bita umugwanyi wome ngo mu Burundi abagwanyi ba CNDD-FDD nibo ba mbere kandi nibo bonyene bahagurutse baragwanya akarenganyo bongera bagwanira igihugu. Umuntu rero abumvirije ntiyanamenya ko amahoro yavuye mu biganiro vyabaye hagati y'imihari n'imigambwe myinshi, maze abarundi barashinga uko bipfuza kubana. Ni mu gihe abategetsi bahari bo biyobageza ko atamari n'umwe canke igisirikare vyashoboye gutsinda iyo ntambara. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyira ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza, usangize kandi ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigeze uko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Hari amazina menshi akunda kugaruka iyo abantu bumvise abantu ingwanyi zagwanye mu mihari itandukanye, harimo CNDD-FDD ndetse na FNL Paripehutu. Aha turavugamwo Gahutu Remy, tuvugemwo Lieutenant General Agathon Rwasa, Colonel Filimini Sinzoyiheba, Hussein Rajab ndetse na Pierre Nkurunziza. Hakazamo kandi General Major Godefroid Niyombare, General Major Jeremy Ntiranyibagira, Colonel Edouard Nshimirimana, General Major Cyril Ndayirukiye. Ni mu gihe kandi ahazamwo Honorable Leonard Nyangoma, Liberate Nijimbere, Capitaine Libere Nzeyimana ndetse n'abandi harimo na Major Jean Petit Nduwimana. Sayo mazina gusa kuko n'ubundi hazamwo Deo Niyongabo batazira Kome, hakazamwo Honorable Oscar Ndayiziga, hakazamwo Colonel Edouard Nshimirimana na Colonel Abdul Rugwe ndetse na Pascal Niganza batazira Kaburimbo. Ni benshi bagwanye tutodondora amazina yabo ngo tuyaheze. Kuva kera rero mu Burundi hamye habaho imigwi y'abanka karenganyo. Iyi ntwaro ihari ifashe intumbero gucinyiza umugwi kanaka w'abarundi. Hari ababikoze mu nzira y'amahoro, none violence active n'abandi bahisemwo inzira y'umuheto. Umuntu rero afatiye ku gihe ca vuba mu myaka za 80 niho Gahutu Remy amaze gushinga umuhari Paripehutu, yashiraho ishami rya gisirikare FNL. Inyuma hakurikiye Joseph Kalumba yashinze umuhari wa gisirikare witwa Florina. Paripehutu niyo yamenyekanye cyane kugeza naho umukuru wayo agandagurwa, yoba ngo yarahawe isumu mu mwaka w'1990. Urupfu rwa Gahutu Remy ntirwahagaritse urugamba rwa FNL, ahubwo rwatumye hanabaho ibitero bikomeye nk'ico mu mwaka w'1991 benshi bibuka. Aba FDP nibo bakurikiye inyuma y'igandagurwa rya President Melchior Ndadaye, barahava bahinduka ishami rya gisirikare rya CNDD byashinzwe na Leonard Nyangoma mu mwaka w'1994, baca bitwa aba FDD. Uko imyaka y'urugamba rero yaba myinshi niko CNDD yagiye icamwe imirwi maze ivyara CNDD ya Nyangoma, Kaze FDD ya Jean Bosco Ndayikengurukiye ndetse na CNDD FDD ya Pierre Nkurunziza na Hussein Rajab. Abo bose umwe wese yaragumanye ishami ryiwe ry'abagwanyi. Muri Paripehutu naho nyene baragize amashami menshi kandi nayo yavuga ko afise amashami ya gisirikare. Iyo migwi yose yaratanze abagwanyi bahavuye binjira mu gisirikare n'igipolisi cy'u Burundi. Iyo umuntu rero avuze abagwana igihugu ntashobora kandi kwibagira abari abasirikare b'igihugu, nabo nyene baritanze bidasanzwe, barapfuyemwo abatari bake. Igisirikare cy'u Burundi nico conyene mu karere turimo kitaneshejwe ngo comoke. Ni mu gihe mu Buganda igisirikare ca Idi Amin Dada caraneshejwe mu mwaka w'1979, ica Tito Okello caraneshejwe mu mwaka w'1985.
Mu Rwanda naho nuko vyagenze kuko igisirikare ca Juvenal Havyarimana caratsinzwe kiromoka mu mwaka w'1994. Muri Zaire naho igisirikare ca Mobutu Sese Seko wa Zabanga naco caraneshejwe mu mwaka w'1997. Saho gusa kuko ivyo no muri Congo Brazzaville vyarabaye. Igisirikare ca Pascal Lissouba naco caraneshejwe mu mwaka w'1998. No muri Centrafrica vyabaye gutyo, n'ahandi henshi atandukanye ku mugabane wa Afrika vyagiye ibiraba gutyo. Mu Burundi niho honyene ata bintu nk'ivyo vyabaye kubw'ubutwari bw'aba ex-FAB, maze intambara zirangizwa n'ibiganiro. Imigwi yose yagwanye irafise ico yamaze, irafise kandi amakosa yakoze. Ni mu gihe nta ruhande na rumwe rwari rugizwe n'aberanda, ariko bose bari abana b'u Burundi batanze ubuzima bwabo kubw'urukundo bari bumva bafitiye igihugu. Ubwo butwari bwa bose nibwo bukwiriye guhimbazwa ku munsi w'umugwanyi. Ivyo hatagiyemwo ivyo kwikunda no kwihayagiza. Ntaho kwibuka kandi umugwanyi ngo yibagire Gahuture Micanka Gatorwasa nabo basangiye urugamba, Leonard Nyangoma nabo basangiye urugamba, Peter Nkurunziza canke Hussein Rajabu nabo basangiye urugamba, Filimini Sinzoyiheba canke Sirenda Yirukiye n'abandi basirikare basangiye urugamba. Nkuko natanguye mbivuga, amasezerano ya Arusha yabahuje mu nzego zimwe ku bw'iteka ry'u Burundi. Ntago bamwe bari bakwiriye kwama ngo bishira hejuru y'abandi, bakanasubira kugarukana imvugo zo kwitana abansi kandi barasinye amasezerano y'amahoro. Ikibazo gikwiriye kwama cibazwa ku munsi benshi bibukiraho ingwanyi nyinshi, nuko kwirindwa ibituma abana b'u Burundi basubira kwiyumvira gufata umuheto. Muri kahise intambara zatewe n'ibintu bine. Aha icambere coba carateye izi ntambara harimwo ikumirwa ry'abahutu, ca kabiri hajemwo ihungabanya ry'agateka rikomeye ry'agateka kazina muntu, ica gatatu nakarwi gato y'akabarundi ibigaruriye ubutunzi bw'igihugu kabanje kwiyambika ubwoko kanaka, ica kane hakabamwo kubura ijambo n'umwidegemvyo mu gihugu. Nta na rimwe intwaro yubakiye ku bintu nk'ivyo izotanga amahoro hatabayeho ingwano, nk'uko abasesanguzi mu vya politike hirya no hino ku mugabane wa Afrika ndetse n'abasesanguzi mpuzamakungu babibona. Kuva CNDD-FDD rero nayo ifashe ubutegetsi amaze kuvuka imihari myinshi cane. Intambara zimaze guhitana abana b'u Burundi batari bake, turabiye ku bitero vyagiye biraba kuva mu mwaka uheze gushika muri uno mwaka, bikozwe n'umurwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara ndetse n'amagrenade yagiye araturitswa cane mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu. Ibi vyose ni ibintu vyasize amarira atari make mu mihingo itandukanye y'igihugu. Uko intwaro za kera zigenza mu gihe imibare yabo itarakomera, niko n'intwaro ya CNDD-FDD nayo yigenza uyu munsi. Intwaro zose zamye zerekana ko ababateye ari inkozi z'ikibi, imirwi y'iterabwoba, imirwi y'abasuma ataco izoshikako. Mu nyuma igihugu kigateba kikaba nabi, abategetsi bakiyumvira umuti ari uko ibara rimaze kugwa. Nta ntwaro n'imwe ngizoshimirwa kubera yashoboye kwica abarundi bose, vyashitse bakavyura umutwe biyamiriza Gahotoro n'agacinyizo. Intwaro nziza ngo ntizoshira hamwe abarundi bose, ikaba mwidegemvye bose, ikabinjiza mu iterambere atagucagura. Intwaro yose kandi yigamba kwica abarundi banje kubita abansi iba ari intwaro mbi, haba muri kahise haba no kuri ubu. Ngibi rero vyinshi twobabwira tugendeye ku vyabaye ku masezerano ya Arusha ndetse n'ibindi vyinshi bigenda bivugwa cane iyo bamwe bavuga ngo caratuvunye, kandi n'ubundi bakibagira ya migwi itandukanye yarimwo abandi batandukanye n'ubundi nabo bagwaniye ico bose bagwanaga gushika bashitse kuri aya masezerano ya Arusha yemeje vyinshi twajeje kubabwira, harimwo ivyo kugabana ubutegetsi, kugarukana amahoro n'umutekano n'ibindi vyinshi. Tukaba kandi tukaba twanagajeje ko amazina y'ingwanyi nyinshi, nubwo zose tuzidondora ngo tuziheze, harimwo Agatorwasa, Colonel Filimini Sinzoyiheba, Hussein Rajabu, Pierre Nkurunziza n'abandi bose bagwanye muri CNDD-FDD ndetse na FNL Paripeutu, ndetse kandi hakazamwo
Godefroid Niyombare, General Major Jeremy Ntiranyibagira, Colonel Edouard Nshimirimana, General Major Cyril Ndayirukiye bagwaniye ishurwa mu ngiro ry'amasezerano ya Arusha mu mwaka wa 2015 ubwo Perezida Nkurunziza umuhisi Perezida Nkurunziza yashaka kwiyongera ikiringo ca gatatu ndetse n'abandi benshi. Ufyonde subscribe canke sabonere niba utari wafite ndako kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravugwa bigezwe ko n'Umuhuza TV rero Imana iba hezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.